Abiwacu ikiganiro gihuza n'imiryango yatakaranye ikaburana bari mu makambi y'impunzi mu gihugu no mu makungu. Abiwacu mugishyikirizwa na radio Pitokari. Abiwacu kuri Pitokari. Bashaka ko dukundana ko ndabakunda ko bankunda iyi ni radio Peace FM muri kumurumviriza turabaramukije tubane ikaze muri kino kiganiro cyanyu cyo kuramukanya turi kuwa mbere igenekezo ya 19 ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2018 nkuko mubimenyereye ni jewe John Ndikumana ndakibashikiriza abandi kuri micro nongera ntunganya ivyuma kugira amajwi ashobore kubashikira atankomanzi. Ndabaramukije rero mwese aho muherereye, ndaramukije abari Bubanza, Bujumbura, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karusi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rumonge, Rutana na Ruyigi. Mwese ndabifurije kuranirwa, ndaramukije n'abatari hafi imiryango yabo abari mu makambi atandukanye yo muri kano karere: Induta, Nyarugusu, Mutenderi, Rusenda, Murongwe, Rurinda, Mahama, Gashora na Kivare, Kakuma, Karubeyi, Zareka n'ahandi. Sinibagiye n'abari mu masite hagati mu gihugu nk'abari muri site Gitaramuka, Ikarusi, site Gikomero, site Ruhororo na site Bwagiriza iri muri Ruyigi. Mwese muguma no kwizera Imana yababona kandi irabitwararitse nk'uko tubisoma muri Zaburi 146 umurongo w'9 ko Imana yitwararika inyambukira ikitaho imfuvyi n'umupfakazi. Imana rero ahari kandi irabakunda. Sinabagiye kandi kuramutsa no kwifuriza ibihe byiza abarundi bari kure cyane nka za Amerika, Australia n'ahandi. Hazero mwese muri kino kiganiro kibumvisha abanyu mutaherukana, tukanabumvisha no turimbo dutandukanye dutuma widagadura ukibagira ibibazo cyangwa ingorane wo burimo. Imbere yuko duha ijambo abatahije nagira mbanze so mu butumwa bw'abatwandikiye batubaza bongera baduterera ivyumviro abandi batashe. Uwa mbere ni Irambo na Onesforo ari mu Rutana yanditse ati: ndashima higaniro abiwacu, nagira ndabasabe muzohore mureka indirimbo ivuge yose ihere. Umuntu harizo nitwa Jambo Siko twiganye, narumvise ko ari mu ikambi ya Nduta muri Tanzania. Urakoze nawe Onesforo Irambona ku cyo cifuzo cawe. Biragoye kugira ngo umuntu avuze indirimbo yose ihere kuko tuba turiko dukorera ku mwanya, ariko tuzogerageza higaniro tucongere umwanya gutyo bizokunda ko indirimbo dushobora kuyivuza yose. Undi ati: mwiriwe, muzohore muduha ibiganiro imisi yose. Ndibarumwete Oscar mu Rumonge. Urakoze Oscar. Ego ibiganiro birahari. Kwa mbere dufite kino kiganiro abiwacu, kwa kabiri tubashikiriza bigarukiraho ni kiganiro kivuga ku mabi akorerwa abigeme n'abafasoni, kwa gatatu tubashikiriza kiganiro Pointe de Lumière, ni kiganiro giha ijambo urwaruka rwahungiye hanze y'igihugu mu buzima bayimo kugira ngo bashobore kumenya uko bashobora kwibeshaho ntibarera amaboko mu ntumbero yo gutegura kazoza kabo keza kejo. Ku munsi wa kane naho tubashikiriza ibiganiro dukunda igihugu, ni kiganiro giha ijambo we wese akunda igihugu ciwe, kitwigisha uko twokorera igihugu tukongera tukanagikunda. Ku gatatu naho tubashikiriza amakuru aba yaranze indwi yose. Ku gatandatu naho twafise ikiganiro rirashika ibondo. Turatekanya kandi kuzokongera ko n'ibindi biganiro mu minsi iri imbere. Turangirize kuri Elia Bigirimana ari Makamba ati: muzosubire muduhe akaririmbo Kambiri ya Bere. Murakoze.
nawe urakoze Elia Bigirimana turamukiriza abari Makamba bose ego mu kiganiro hagati akaririmbo uraza kukumva ni twamara guha ijambo abatashe Twatevye rero duha ijambo abatahije imiryango yabo inshuti n'abagenzi. Ukazina nitwa Ndayizeye Asia nkabashaka gutasha mama nkabamba mu kambi ya Rusenda mama wanje yitwa Nduwimana Faida nkaba nahije na Ndikuriyo Boniface aba ku Rutumo nkaba nahije na Bibi nkaba nahije na mama hari hose nkaba nahije n'abagenzi bose bari mu nkambi ba Odirine bakiri ba Sumairi ba Dija ba Shangwe ba Rukia bose ndabatahije hama nkabashimira Radio Peace FM hama nkabandabasabye akaririmbo ka Roza Muhanda. Nitwa Nikiza DJ nkabandi mu nkambi ya Rusenda nkabanda mu kije bari Burundi bose wa mbere twa Jire wa kabiri Ive wa gatatu ni mukaka wanje n'abamuyomba banje bose baba mu Rugombo n'abari ibukinyanana nimabayi bose ndabaramukije mu izina rya Yesu ni nziza yangiriye neza mutima wanje imbazi yo mana Fifi ndashaka gutasha abagenzi banje bose bari mu Burundi bakuru banje bose baba Manadi ba mama Reveriye ba Marise mu Magara n'umugenzi wanje bose yitwa Martha bose ari mu Kanyosha bose nashaka kubatasha nkabamba mu nkambi ya Rusenda ndashimira Radio Peace FM nkabanda batasha akaririmbo ka Dogoe
uyu no muririmbyi Dogo A $1,000,000 mu karirimbo ni Manjonjo yasohoye mu mwaka wa 2005 ariko uwo mwuga wo kuririmba akaba atawubandanije. Abaza amakuru yiwe botubwira ubu uko vyifashe. Turabandanye n'ikiganiro cyo kuramukanya ubu naho dutega amatwi abashimye kuramukanya mu rurimi rw'Igiswahili. Ni mimi Marie na msabai mdogo wangu mama Ambo akiwa kambi Nyarugusu na watoto wote pia wakina Sango wote na wengine wenye sijui majina. Kwa kweli namuombea usalama mwema hapo kambini Nyarugusu, na mimi niko mkambi ya Lusenda. Kwa hiyo nina hofu ajili hanikumbuki hata salamu za barua. Akitaka kunipata wanapitia kwenye sada yuko South Africa, wanampigia simu na mimi basi wananisemesha. Sina mengi, nashukuru Mungu. Ni mimi Mariamu nikiwa mkambi ya Lusenda, kwa jina maarufu Mama Rukia, na msabai mko wangu Abdalla akiwa South Africa na mke wake Sada jina mwanangu. Hizo salamu ziwafikie popote pale mlipo kazini. Kwa neema za Mwenyezi Mungu tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, ndio mwenye anayojua riziki ya mtu kwa usiku na mchana. Nashukuru. Naitwa Dabintu, naishi Sadeka kambini Malawi. Nakumbuka ndugu zangu ambao tulipotea nao, nilitaka niwatumie salamu. Salamu zangu zimfikie kaka yangu anaitwa Balemba, anaishi South Africa. Salamu zangu za pili nataka zimfikie mdogo wangu wa mwisho anaitwa Antanete, anaishi nchini Kongo Lubumbashi. Salamu zangu za tatu nataka zimfikie mdogo wangu Rene akiwa Kongo DRC Kinshasa. Nawatakia maisha marefu na Mungu awakumbuke. Nyimbo yangu ambayo nataka niwatumie ili iwafikie na kuwapatia siku nyingi za kuishi na tuwe tunakumbukana. Nawatakia nyimbo ya Bahati Bukuku inayoitwa sikumbuka, lakini nyimbo ya Bahati Bukuku hiyo ni ambayo nawatakia siku nyingi. Tuzidi kukumbukana kwenye salamu mahali mlipo mkifikia huu ujumbe. Ni mimi dada yenu Dabintu, naishi kambini Malawi. Tuwe tunakumbukana kwa njia za salamu. Hata miaka mingi tuonana, lakini najua Mungu akitaka tutaonana tu. Juu mipango ya Mungu sio ya mwanadamu. Nawatakia maisha marefu na Mungu awachunge. Amen. Wafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati ule. Waraka wa amani uliowafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati ule. Waraka ulioandikwa Wayahudi wauawe. Waraka uliotangazwa Mordekai anyonge. Waraka ulioandikwa Wayahudi wauawe. Waraka uliotangazwa Mordekai anyongwe. Esta akiwa kwenye nyumba ya kifarume. Esta akiwa imarikia kipo Mordekai
Iganiro ni abiwacu kikaba kibandanya mwese mugire ibihe byiza aho muherereye bibutse ko ushobora kutwandikira kwashikiriza icyumviro cyangwa ukabaza ko turi hano ku bwanyu ushobora kwandika kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 49 152 184 841 ndabaramukije amahoro y'Imana mwese abanitwa Dusomaro Jean Claude nari nipfuza gutasha inshuti n'abagenzi bari mu Burundi abandi bari mu Uganda abo tuvukana bose n'abanzi bose inshuti abavukanyi umuryango bose nari nipfuza kubatasha abandi baramukije amahoro y'Imana umwe wese ahari ndabaramukije cyane ndabaramutsa cyane kuko tubakumbuye cyane ariko ndizeye yuko ndabaramukije kandi ko Imana ishobora byose ko izobikora umusore izina tukabona Nditwa Toyi Hawa nkaba ndi ngaha mu nkambi yo mu Rusenda mu village y'Icenda parasera ya mbere bo nkaba ntahije mawe Kabura Kabudesiya akaba yicara Rutuma zone Minago komine Rumonge Ruvesi Bururi nkaba ntahije na musaza wanje Shishayo Odasi nkaba ntahije Abudara yicara Imakombe nkaba ntahije nyina wa Mukamarihemu Baranyiko nkaba ndahije na Dogiteri nkaba ntahije na nyina wa Manase kumagara kukandarandara nkaba ntahije n'umukwe wanje Elize n'umugore wiwe ni baba bakomeye ni byiza cyane ndayifurije amahoro y'Imana. Nitwa Higimana Ali ni mu gihugu cya Tanzania abantu nifuje gutasha umukenyezi wanje yitwa Keza Mahoro Elize avuka muri Matana akaba ubu ari mu Rwanda aho bitwa Nyamata hamwe n'umwana wanje bari kumwe yitwa Tete Kauzaifa nkaba nezerewe cyane no kubona sinimero narishimye rero ubutumwa mborose kumwonshikiriza ego murakoze mugire umugoroba mwiza. Oh yeah, yeah.
ko nakuririmbo Buyaye kumuririmba imbere ya Bere wo mu gihugu ca Kongo yahoze yitwa Zaire kakaba ari ku myaka ya 80 murumva ko ka kera karyohera mugenzi wacu Elia Bigirimana ari Makamba nkuko yagasavye hamwe n'abandi bakunda uturirimbo twiwe ahavuga nk'umupapa umwe aca yiyumva abipari mu gihugu cy'Ubufaransa akunda cyane uwo muririmbyi ikiganiro kiro kiragana ku musozo nizere ko kibandanya kubashimisha Jenny Kagakiza Faniri Krese abava mu kandi ya Rusenda ndataije mama ndataije Kosa ndataije Sidi ndataije Nene ndataije Papa ndataije mama ndataije Riese ndataije Nene ndataije mama Murutana ndataije mama Nyakabiga Shimira Radio Peace FM nanva Tapya akaririmbo ka Burundi bwacu Burundi bwacu Burundi buhire Shigitumu mu mashingagari nahe y'ubugabo k'umutingo Warapfuye niwapfuye waraharishijwe niwahabuka Haguruka ngaburi komeza mashinana kumuhagi mutu nawawe sambilane mushinga Burundi bwacu ndakibyaba sokuru damitsina y'urugo batanishija kanyubuhiki Uzimu izanze wagurukano Burundi bwacu mora mutima kuri twese tugutuye amaboko umutima n'ubuzima Imana yakuduhaye kudutungire warumye n'abagabo nitekane sangwa n'ubwese sangwa n'amahoro meza yitwa Butoyi Twidansi kandi mu kambi ya Rusenda muri village y'Ikirenda ubwa mbere na mbere ntagiye gutasha umuvyeyi wanje Gaspard Baranyiko ari Nyanzarake ndatahije Bukuru Anastasia ari mu Kongo Nyanzarake ndatahije ndiyo kubwayo Jacqueline ari mwirimbo Nyanzarake ndatahije umwana wanje Irambona Diodone ari Dar es Salaam ndatahije umwana wanje Gezahayo Noah ari kuri ETS Kinyama ndatahije n'impunzi bene wacu abakwiragiye hirya no hino ku isi ndababwira nti biremeshe nk'uko Imana yafashije Abisirayeli ikabakura mu Babuloni ko natwe izotwibuka ikaturokora abasavye akaririmbo kitwa Urayona Kibwato Ndabajede Pascal ndi umukozi w'Imana ndi pastori ndaba mu gihugu ca Malawi impunzi mba mu kambi ya Zareka ngaba nifuje gutasha abantu banje twaburanye harimo witwa Kazungu uba mu gihugu ca Mozambique hari n'undi inshuti yanjye magara witwa Jimmy aba mu gihugu cy'u Burundi hakaba ari umukobwa wanje uba mu gihugu ca Uganda witwa Uwimana hari n'undi mukobwa wanje uba muri Kongo murumuna we witwa Nibizi bambashishikariza rero gusenga Imana arigiza duhuza
kandi pe dufite ibyiringiro, tugira ibyiringiro rero hari igihe tuzahura ibyiringiro. Bye bye rero, Imana ibagire neza. Mazina yanje ni Mufasha Florence, mbaye mu nkambi y'Imahama nk'impunzi kandi ndi Murundi, ndatasha amasenge ari mu nkambi yo mu Bugande inasivara yitwa Merida. Hanyuma undi muntu yifuje gutasha, ndataye inshuti yanje niyo Kwizera Ferusi, twabanye neza, twabaye mu runganiro no hanyuma turatandukana. Undi muntu nongeye gutasha, ndatahije marume ari muri Sed, nawe nyene ndamutahije rwose. Nukuri Imana muzigame yikagabuye, nukuri Imana mufashe. Hanyuma nukuri ndashimiye radio twinziriye ikaduza n'inshuti zacu radio TFM, Yesu n'abahezagire rwose. Icyifuzo cy'abantu, icyifuzo cy'abantu, icyifuzo cy'abapanga gusa. Imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana, bari bazi kugiye gukorwa n'isi, barajya hehe kw'ijuru ritabaye. Icyifuzo cy'abapanga gusa, imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana, bari bazi kugiye gukorwa n'isi, barajya hehe kw'ijuru ritabaye. Nje Veronica Mpeyaheye mva mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba, aba nifuzije gutasha mama wanje ari Bujumbura yapata Neziya, nkaba ngomba kumutasha, nkaba ndi umwana wiwe, nkaba ndi muri Kongo, nkaba nongeye gutasha na Monica Nizigiyimana, nkaba nongeye gutasha na Bimenyimana Cipriano ari Ngozi, nkaba nongeye gutasha na Kampiginya Pasikari ari Ngozi, abanongeye gutasha na Yuvinari ari Ngozi, abanongeye gutasha na Banyihwanyeko ari Ngozi, abanongeye gutasha na Kamariza ari Ngozi, abanongeye gutasha na Ferekura ari Ngozi. Ndabifurije umunsi mwiza, ndabatuye akaririmbo ko guhimbaza Imana. Ariko iyo nzo kwicara nshimira Imana yanje, ariko iyo nzo kwicara ncuraranga ubudaca. Ni kuri iyo ndirimbo ya Korali Komeza Gusenga turangirije ko kino kiganiro turiko turabashikiriza cyo kuri no musi wa mbere. Tuributse ko mushobora kudukurikira ku rubuga ngurukana bumenyi kuri website akaburungu Radio PSFL akaburungu.com. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwacumbije kuva ku ntango gushaka ku mpera, tukazosura ku musi wa mbere uza. Ubumwe, amahoro n'urukundo bisasagara hiwanyu, naho butaha. Bye bye. Ikiganiro gihuzemo n'imiryango yatakaranye ikaburana bari mu makambi y'impunzi mu gihugu no mu makungu. Abiwacu mugishyikirizwa na Radio PSFL. Abiwacu kuri PSFL.